Ikiganiro cyanyu aricyo kiganiro dutegura n'urukundo ku bwanyu kugira ngo dushobore gufasha abantu benshi aho bari muri kino gihugu. Ni ikiganiro cyanyu mukunda cyane nawe birakuraba. Kenshi twama twavuze kubera iki kino kiganiro twacise nawe birakuraba nuko ibivugirwamwo birahaba umuntu wese. Rero uno munsi tukaza kuvugamwo novuga nti ibintu nkenegwa cyane na cyane cyane ko musanze muzi ko muri kino kiganiro nawe birakuraba ari ikiganiro tuvugamwo ivyerekeye amabi afatiye ku gitsina, mbega ni gute hokingwa amabi afatiye ku gitsina, mbega ni bande bayakoregwa, mbega mu gihe bayakorewe vyogenda gute. Turavuga no muri kiganiro ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza. Ariko rero tutibagiye muri no misi mwese murazi ibiriko biraba itariki 25 hari ku munsi wa kane z'ukwicumi na rimwe niho habaye novuga nti itanguzwa icese y'imisi 16 y'ibikorwa imisi benshi bita 16 jours d'activisme aho amashira hamwe novuga nti yose ya hano muri kino gihugu akorera mu vy'agateka kazina muntu yose aja hamwe kugira ngo bashobore novuga nti kugira ihimiriza ku banyagihugu bose ku bantu bose kugira ngo bose bashobore kumenya ko bose biraba kugira ngo bashobore novuga nti gukinga kandi no kugwanya ayo mabi akoregwa abigeme n'abakenyezi. Rero nkuko turi muri iyo misi 16 y'ibikorwa nico gituma ari muri kiganiro uno munsi tuza kuvuga turaza gushimikira kuri ivyo vy'amabi akoregwa abigeme n'abakenyezi. Rero murabona uno munsi ntabwo ndije nyene ndi kumwe n'abatumire badasanzwe. Rero imbere yuko dutangura tuja idonide kiganiro cacu reka nshobore guha ikaze nongera ndabaha akanya kugira ngo bashobore kwidondora hama dushobore kuba turi kumwe n'abantu muzi iyo baje bava nico bakora nico baje kuvuga uno munsi hano muri BTV kubijanye n'amabi akoregwa abigeme n'abakenyezi. Reka nshobore gutangura ngaha ibubamfu bwanje. Ni sawa? Ego murashaka kutwidondora mwitwa bande? Jewe nitwa Dr Christelle Sabimana. Dr Christelle Sabimana. Ego. Dr Christelle urahawe ikaze muri BTV. Murakoze cyane. Tongera tubashimira n'ukuntu mwashoboye kwitaba ubutumire bwacu kugira ngo muze kudusangiza ibijanye n'amabi akoregwa abigeme n'abakenyezi. Murakoze cyane. Murakoze. Reka njinga naho iyi buryo bwanje nshobore guha uno mushingana nawe nyine ashobore kwisigura. Yego, jewe ni muganga Ndayishimiye Jean Bosco nkaba nsanzwe ndumuhuza bikorwa ishirahamwe na Shama Africa aho dusanzwe turi kumwe na muganga Christelle Sabimana. Ndi kumwe na Christelle hamwe na Jean Bosco mwese muri mwishira hamwe na Shama Africa. Ego mbega na Shama Africa bisigura iki? Na Shama Africa ni ishirahamwe ryavukiye mu Burundi, ishirahamwe risanzwe ryitaho abantu aho nikora bagwariye mu bitaro vya leta. Hama iyo shirahamwe mushobora kwibaza muti na Shamu gisigura iki? Ni jambo ry'igiheburayo risigura remesha mu Kirundi. Rero na Shama Africa ibyo dusanzwe dukora mu gufasha abantu aho nikora, dufasha ntaho nikora dufatiye ku vyankenerwa vya misi yose umugwayi wese ari mu bitaro ashobora gukenera. Rero muri ico gihe ntaho nikora akaba adashobora kuvyironsa, ivyo navyo ni bijanye n'umuti, ibijanye no gufungura, ibijanye no kuremeshwa, umuntu ari mu bitaro burya bakeneye abantu baza kumuraba bakamuremesha. Rero muri ivyo bitandukanye niho twashizeho ibisata byo gushobora kubaba hafi no kubafasha. Dufise ibisata bitandatu muri Shama Africa. Mu Gifaransa twita programme. Rero turafise programme yitwa Kira. Programme yitwa Kira ni gisata kiraba ibijanye n'umuti, ibijanye no kuvuza umugwayi kugira ngo umugwayi ashobore gukira. Hama turafise programme yitwa Gemura. Programme yitwa Gemura nkuko ijambo ry'ikirundi ribivuga no kuvuga duha umugwayi cya kintu cyose ashobora gukenera mu gihe akiri mu bitaro. No kuvuga umugwayi arakenera uduhuzu, arakenera imfungurwa, arakenera udukoresho dutandukanye tw'isuku nk'isabuni, agakorogati, ivyo ntaho nikora adashobora kwironsa. Muri ico gihe na Shama Africa imuronsa turafise programme yitwa Remesha kuko abo bagwayi benshi dukurikirana n'abagwayi usanga bava mu mihingo ya kure. Ugasanga n'abagwayi batagifise ikibaraba, umuryango warabataye warabibagiye, murumva yuko umugwayi acagira akabonge mu gihe ari mu bitaro. Iyo programme rero turafise abono kwita abakorera bushake batari bake bakora ikorwa cyo kuja kuraba abagwayi babaremesha baba hafi kugira bumve yuko batari bonyene ku rukundo rukiri mu bantu kuko naco kirakenewe kigafasha umugwayi kugira ashobore gukira. Hama turafise programme yitwa na Sham Education, iyo ikurikirana abana b'abantu aho nikora dusanzwe twitaho kugira bashobore gusubira ku ishure kwiga, tukabaronsa ivyankenerwa vy'ishuri, amakaye, uniforme, eka tukanabakurikirana mu bijanye no kuriha amahera y'ishuri,
turafise programme ya gatanu yitwa kina. Iyo programme iraba abana, ni ukuvuga mu bitaro turafise ibice bibiri y'abana. Hariho abana bari mu bitaro kubera baba bagwaye, hariho n'abana bari mu bitaro kubera abavyeyi babo baba bagwaye. Muri ico gihe murumva uwo mwana ari mu bitaro arakeneye umuntu yo muba hafi akamufasha mu nyifato cyane cyane, kuko ibitaro atari ikibanza umwana akwiye gukuriramo no kuronkeramo indero. Murumva iyo programme icibaba hafi, tukabafasha kwiyumvira neza nk'abana. Programme ya nyuma ni programme iraba ivyo kugwanya amabi afatiye ku gitsina no gushigikira abakenyezi baba barayakorewe mu bijanye no kwitegurira imigambi y'iterambere. Mu majambo make na Shama Africa nico dukora. Ego, mbega mumenya gute ko abantu baba bari mu bitaro haba harimwo abakorewe amabi afatiye ku gitsina? Kumenya abari mu bitaro bakorewe ayo mabi, icambere na mbere nuko twe tubanza tukamenya mbega abakorewe ayo mabi bamera gute. Hama ayo mabi mbega ari ubwoko bungahe nayahe. Hama mu kubaba hafi muri ayo maprograme navuze atandatu, mu kubaba hafi imisi yose tumuronsa umuti, tumuremesha, tumugemurira, turayaga. Ni ukuvuga haragera igihe wa mugwayi ducika inshuti tugacika abagenzi, ku buryo usanga atanguye kukwiyugururira ariko arakubwira ibintu atobwiye muganga ahaca buri munsi aje gusa kumuha umuti. Ni ukuvuga yuko turakora ikirenge igikorwa ca muganga cyo kuraba umugwayi ku bijanye n'ingwara agwaye. Muri uko kubaba hafi rero muri Shama Africa turafise n'abantu bizi ivy'inyifato, abo twita ba psychologue. Rero mu kuba hafi b'abagwayi turateba tugasanga muri bo hari abakorewe ya mabi. Uri kurayaga n'umugwayi yinjiye mu bitaro kubera yavunitse nk'akarorero, akavuga ko yatemvye, muko murayaga akaguhishuka yuko umugabo yamukubise, ugasanga uyo n'umwe mu bakorewe ayo mabi. Ugasanga n'umugwayi ari mu bitaro nk'umukenyezi afise umwana amaze amezi 3 mu bitaro atarakira, umugabo ntigera aza kumusuhuza, mwaza kuyaga cyane ugasanga arafise umugabo kandi umugabo yifise, mugatigera aza kuraba umwana wiwe, muyaze cyane ugasanga wa mugabo yaranamutaye amwagiriza yuko iyo ngwara umwana agwaye ari umugore yayizanye yayimuteye. Murumva nkaho cyo usanga mu kuyaga tumenye yuko yakorewe uburyo bwoko kanaka bw'ayo mabi. Ugasanga mu kuvugana nabo turamenye ibyo badashobora kubwira abaganga, tuti burya bwose muri abagwayi dusanzwe dufasha ivy'umuti n'ibindi byose, hariho bamwe muri bo kandi si bake usanga barakora ayo mabi. Urumva ni mu kuyaga, mu kubana hafi umwanya munini dusanga dufise by'ukuri abakorewe ayo mabi. Ego, reka nshobore kubaza no mu kenyezi nawe ari bubamfu bwanje, mbega mu mabi abakenyezi canke abo bagwayi baba bari mu bitaro kenshi bakunda guhura nayo, abo kenshi muba hafi bakunda guhura n'amabi ameze gute, na cane cane ko hasanzwe hariho ubwoko bwinshi bw'amabi, nawe nyene uraza kutubwira kugira ngo dushobore kumenya abo bantu bari mu bitaro kenshi n'abantu baba bahuye n'amabi ayahe. Reka mbanze mvuge amabi ashobora gukorera afatiye ku gitsina. Ayo novuga cyane akunze kuboneka nico twita violence physique. Ni ukuvuga amabi umuntu akorerwa ku mubiri bikagaragara. Hanyuma ico no kwita violence économique. Violence économique ni amabi ivy'ubutunzi. Yego, ni ukuvuga ko umwe muri abo bubakanye ataburenganzira usanga afise mu gukoresha ubutunzi bw'umuryango. Hama ikindi novuga ni violence psychologique. Ni ukuvuga guturubikwa, kubwirwa amajambo mabi, ego ashobora gutuma umuntu ashobora kugira akabonga kumva umengo ntaca amaze, ugasanga vyaciye mu majambo ntiyakubiswe. Ego, hama iyindi violence novuga ni ivyo twita ama trafic humaine. Ugasanga nk'ubu abigeme baradandazwa, ego niyo ni forme de violence. Hanyuma ikindi novuga ni excision féminine, bijya umwigeme usanga bashobora kumukurako agahimba ugasanga karakomeye, karakomeye cyane, agahimba kari mu gihimba cirondoka, mu gihimba cirondoka. Yego, kandi kari nkenerwa cyane ku mwigeme, ugasanga ivyo babikora. Ako gahimba muri kino kiganiro turavuga byose, nta kibazo. Ni kuvuga nako gahimba bamukurako kamuca, novuga nti ubukumi bwiwe, ubusugi. Oya sa gahimba bikunze gukorwa cyane muri bihugu bijya byo muri Afrique de l'Ouest, aho usanga umukenyezi bamukuraho gahimba gatuma mu gihe cyo kurangura amabanga yabubatse
ataryoherwa ugasanga muri ico gihe n'umugabo wenyene umenga ni birekuriwe umugabo mubu ugasanga umukenyezi we barakamukuye ko akamera nk'ikintu c'igiti kiri ngaho urumva ko ari akantu ari kugira ngo abigikoresho urumva muri ico gihe umwigeme abazoba igikoresho c'umushinga ntahe wiwe niyo rero ni violence tutibagiye na les violences sexuelles amabi afatiye ku gitsina gufatwa ku nguvu cyangwa gukorerwa ivyamfurambi nk'uko bakunze kubivuga navyo nyene mu ngo birakunze gushika no muri abo bagwayi abo bantu abo nikora twitaho kuko ayo n'amabi novuga yuko uwayakorewe biramenyekana cyane novuga yuko akoma induru sico kimwe n'uyo usanga aba yarakubaguwe mu majambo canke gukubitwa arashobora kubihisha mu wafashwe ku nguvu biravuga gose kuko usanga yagiye kwa muganga kugira kingigwe ingwara imbanya tipfuje ugasanga biragenda mu butungane rero no mu ngo ivyo birakunze gushika aho usanga umugabo arakorera amabi arafata ku nguvu umukenyezi bubakanye ivyo birahari kandi birakorwa cyane Jean Bosco uvuze ikintu nyamukuru urazi ko abantu benshi badahora batahura ko umukenyezi ashobora gufatwa ku nguvu n'umugabo wiwe cyane bose birashika ego ikibazo rero kiraha kenshi murafasha navuga ati abo bantu baba bari mu bitaro mbega abo bantu baba bari mu bitaro baba bagwaye ni gute mushobora kumenya ko bahuye bakorewe amabi afatiye ku gitsina mubikora gute Ego, Jean Bosco yari yavuze ama programme dusanzwe dufise muri Nashama Africa ayo niyo adufasha gutahura no kumenya ico umugwayi ashobora kuba afise forme ashobora kuba afise ya forme ya VBG bica muri kwa kuganira twavuze ko turabagemurira rero umuntu wamugemuriye hanyuma wamwumvirije muri remesha yavuze ko dufise n'igisata citwa remesha ni kuvuga turabagendera kenshi umuntu umugemurira ukamugendera muraganira hanyuma agashobora kukubwira ivyamubayeko aho rero niho tumenyera ayo mabi ukuntu abashikira hanyuma wari wabajije amabi dukunze kubona mu bitaro abo dukunze kuronka akenshi dukunze kubona forme zitatu imwe ni forme psychologique kwa kutubikwa kwa kubwirwa amajambo atameze neza hama umuntu akumva umengo ntacamaze umuntu ugahohoterwa muri ubwo buryo yego iyindi forme ikunze gushika akenshi ni violence physique turamaze kuronka abagore aza mu bitaro kubera yacumiswe imbugita n'umushinga ntaye wiwe canke yamukubise gushika aho akomereka ivyo birashika akaremba kubera yakubiswe cane hanyuma akaza mu bitaro ayo makanka yo turayafise iyindi ka dukunze kuronka ni kaya abadamu abagore bahebwa n'abashinga ntaye babo ugasanga umugore ni waronderera umuryango umugabo ashobora kuba yaramuhaye agatahe yazana udufaranga umugabo akamubwira ati ico wazanye ngiki ngaha hanyuma ya mafaranga akayamutwara ugasanga n'umugabo anywa inzoga akibagira no gutaha yashika muhira agashika arondera umugore ngo hindukira uravyumva akanamukubita ntaco yamuhaye niwe yiriwe ararondera utw'abana bafungura ugasanga umukenyezi yarahohotewe niwe mugabo akongera akaba n'umugore mu rugo ego ayo niyo maka dukunze kuronka ego Jean Bosco mbega ko musanzwe novuga nti muri n'abaganga kandi mukaba kenshi mukorera mu bitaro mbega musanzwe mukorana n'ivyo bitaro bigenda gute kugira ngo mushobore gushikira abo bagwaye kandi mushobore kumenya ati uyu muntu yashikiwe n'aya mabi ameze gutya tumufasha gute mbega mukorana gute n'ibitaro muba mufise uburenganzira bwo kuja aho abagwayi bose bari kugira ngo mushobore kubumviriza ego cyane ishirahamwe na Nashama Africa dusanzwe dufitaniye ico no kwita amasezerano n'ubushikiranganji cyo kwita amagara y'abantu ubwo bushikiranganji bukatwemerera gukorera ivyo bikorwa vyacu mu bitaro vya leta hama twongera tukagirana n'amasezerano n'ubushikiranganji bwo gufatana mu nda gateka ku mukenyezi byo gushigikirana ubwo bushikiranganji nabwo kuko aribwo busanzwe bwitaho abantu aho nikora murumva yuko dusangiye abo twitwararika rero ubwo nibwo uburenganzira butwemera gukora mu bitaro
ni ukuvuga nk'ibiro vyacu biri muri Prince Regent niho dusanzwe dukorera rero ni ukuvuga ibikorwa dukora twebwe ntituza tuva hanze ahubwo turi mu bitaro niho dusanzwe dukorera rero ni ukuvuga yuko na babandi twitaho biroroha ko badutora barafise aho badusanga ni naco gituma no kumenya ingorane bafise bitworohera kuko tubama hafi turahura misi yose tukayaga nabo tukamenya ingorane bafise buri munsi kubera kuba hafi rero ikindi nashaka kugaruka ko turafise uburyo dukoresha kugira tumenye n'uburyo bumwe muri bwinshi dukoresha kugira tumenye abashikiwe nayo mabi muri Nashama Africa suko twaje turabaganga gusa ngo nishiramo ry'abaganga gusa oya harimo n'aba psychologue harimo n'ababizi by'ubutunzi bizi by'ubutungane no kuvuga abari mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu rero harimo n'abasanzwe bafise impano zo gukina ivyese rero abo bakina ivyese turategura nk'akarorero nk'umunsi umwe tugategura nk'icese tugatumira abagwayi bashobora gutambuka no kuvuga bataremvye hama tugatumira n'abagwaza tukabakoraniriza hamwe hama biciye muri ca cese tugakina ya mabi afatiye ku gitsina ubwo bwoko bwose yababwiye bushoboka tukabukina mu cese kimwe hama tukaca tubaha ijambo rero iyo tubahaye ijambo niho rero dutangara ni ukuvuga yuko barafata ijambo akakwereka yuko bijya mwakinya ahubwo mwakinyewe ni ibintu bimushikira minsi yose akavuga ati ukaca usanga atanguye kwirekura bakaca buguruka akaca atangura kuvuga ibihora bimushikira ariko aravuga tuyatumenya tutuyashikiwe nibi hama tukayatumenya n'ubufasha akeneye hama birashika n'abagabo nk'akarorero murazi ko abagabo mu bikorwa nk'ivyo batanavyitabira cyane mugasanga muri bake baje harabonetse nkabangaye bahaguruka ni ibintu bitamenyerewe agatangura kuvuga nk'ingene umugore amukubita nk'ingene umugore amuturubika niho uca wumva yuko burya mabi afatiye igitsina tuvuga ntaraba abakenyezi gusa nivyo n'abakenyezi bayakorerwa ku gice kinini cyane ariko hariho n'abagabo kandi iyo umugabo yakorewe amabi afatiye igitsina nukuri arasinzikara cyane gusumba umukenyezi kubera icyambere nambere ntafise habivugira kuko murabona hari amashirahamwe menshi bafise aho bahurira bakavuga umenga birashika gose bakavuga bakirekura mugo umugabo ahubwo iyo bishitse akanabivuga bayamukorera gusumba ko cyatangura kumutunga urutoke baturya aganzwa n'umugore kwitwa n'umugore nta jambo afise abandi bagabo bakamwinuwa bakamucira umukenke mugasanga ahubwo ahisemo kubihora rero muri ico gihe turi kumwe nabo baravuga ku buryo natwe bitworohera kuko twabikinye ubuzima bwa misi yose babayemo tukaca tumenya tuti bwabo ndibimeze gutyo muri ico gihe rero murumva kuko dusanzwe dukorera ku bitaro duca dukorana n'ibitaro kuko ntitwoshobora gushikira abagwayi ibitaro bagwariyemo bitabizi umva abarongoye ibitaro batabizi dusanzwe dukorana no kuvuga ivyo bikorwa dusanzwe dukora mu bisata bitandukanye nico turiko turavuga kuri no munsi baba babizi bibaye ngombwa dukeneye ubufasha bwabo kubijanye n'ubuhinga tukabikorako nabo nyene bakaza bakaduha impanuro tugakorera hamwe kugira dushobore gushika kuri iryo hangiro tuba twihaye byo gufasha abo bantu aho nikora no gushobora kubatuma mu gihe bari mu bitaro bashobora gusanurwa umutima bagashobora hejuru yo gukira indwara batahara abandi bantu bakize no ku mutima ku buryo basubiye mu kibano babara abantu bazima Ego uvuze ko mukorera mu bitaro kandi novuga nticicaro cyanyu nyamukuru kiri mu bitaro Prince Jean Charles mbega muri ivyo bindi bitaro byose biri muri kino gisagara ca Bujumbura mbega Nashama Africa yoba iriyo mbega igihe novuga ati umuntu yakorewe ayo mabi afate ku gitsina akaba ari umugwayi akaba ari mu bindi bitaro yova muri ivyo bitaro ahareka aca basangaho mbega abo bandi bo bari mu bindi bitaro ho bigenda gute muri mu bitaro byose mubikora gute kuba turi muri Hopital Prince Jean Charles uvuga ngo niho hari abakorewe ayo mabi canke bakeneye ubwo bufasha muri ivyo bitandukanye twavuze bari honyene ibikorwa twatanye tubikorera muri clinique Prince Rwagasore naho turafise y'ibiro kandi naho turakorerayo cyane naho nyene hama turi muri Prince cyane kubera sinzi ko muzi ko Prince ari byo bitaro vya mbere binini bifise vyakira abantu benshi kandi benshi ari bantaho nikora no kuvuga rero kushira icaro cyacu muri Prince Regent no buryo bumwe bwo kwegera abadukeneye cyane ari benshi gusumba abandi hama mu bindi bitaro naho nyene turifuza gukorerayo kuko ni bukebuke kuko ivyo bikorwa twavuze dukora bisaba uburyo imiti ubufasha bujanye no gufungura n'ibindi bitandukanye n'ukuri vyadufasha igihe kinini kugira tugeraho tugeze muri no mwanya rero ntaco byo tumarira no vyita
gusanzara mu mwanya muto ataco tugiye kumarira abantu, ahubwo twahisemo kubanza gukorera ahantu dushoboye gukorera mu buryo dufise muri uno mwanya, hama tukabafasha neza. Ni ukuvuga bake beza dufashije tugakurikirana by'ukuri tukabona ko twabakuye ahantu tukabashikana ahandi. Rero ni ukuvuga yuko mu migambi dufise navuze yuko ubwo bushikiranganji bw'amagara y'abantu ivyo bikorwa dukora ari ibikorwa biza byunganira ibikorwa by'abaganga kugira umurwayi ashobore gukira. Rero ni ibikorwa dushaka gutwara mu zindi ntara zitandukanye. Nk'akarorero hari ibikorwa tuko turategura muri no minsi 16 tuzokorera mu bitaro byo mu Kirundo, ibitaro byo mu Kayanza n'ibitaro byo mu Ruyigi vyitwa Rema. Ivyo ni ibitaro bitandukanye. Mushobora kwibaza muti kubera iki mwatoye ivyo mu bitaro byinshi cyane bya leta? Ni kubera ari bitaro biri mu ntara ziri muri 5 za mbere zirimwe amabi akorerwa abakenyezi cyane. Rero urumva ni 5 ni Kayanza, ni Kirundo, ni Ruyigi, ni Makamba, ni Rumonge. Rero bivanye n'uburyo twashoboye kuronka nabemeye kudushigikira muri ivyo bikorwa, twaratoye ivyo bitaro bitatu. Murumva ni bukebuke. Muga twifuza kuzoshika mu bitaro byose, muri ayo ma programme yose dufise tukayakoreraho. Nino programme tuko turavuga cyane cyane kuri uno munsi, turazi ko ikenewe naho nyene tuzohashika. Ego ndafise ikibazo kuri Christelle, abantu bakorerwa amabi afate ku gitsina benshi muri bo hariho novuga nti abavuga ati bivanye n'amabi nakorewe ndashaka kwitura ubutungane, na cyane cyane ko mwebwe muri ngaho kugira ngo mushobore kubwira umuntu yakorewe ayo mabi afate ku gitsina uburenganzira bw'ivyo ibintu byose afitiye ko uburenganzira. Igihe rero mubwiye ko umuntu bivanye n'amabi yakorewe afate ku gitsina ko mu gihe abishatse ko ashobora no kwitura ubutungane bukamutunganiriza, mbega ico gihe avuze ati ndashatse kwitura ubutungane buntunganirize, mumufasha gute ko muri ico gihe hakenerwa n'abavoka, hakenerwa umucamanza? Mbega muramufasha kugira ngo uyo muntu by'ukuri ashobore kuja mu butungane yumvirizwe kugira ngo nawe nyene ashobore novuga nti kuvuga kudenonsa uyo muntu yamukoreye ayo mabi afate ku gitsina kandi agahanwa? Urakoze cyane. Twavuze yuko na Chama Africa ntidufise seulement abaganga gusa, harimo n'abandi banonosoye ibindi n'ivyo by'ubucamanza navyo nyine birimwo. Yego twebwe igikorwa cyacu twavuze ahanini d'abord turamenya uwo muntu ivyamushikiye bishiye muri kwa kumwumviriza, hanyuma tubonye ari atubwiye ko akeneye kwitura ubutungane, bica muri babandi banonosoye ivyo bijanye n'ivy'ubutungane. Hanyuma twebwe turashobora kumufasha aho tugeza, ni ukuvuga turafitanye amapartenariat n'ababijejwe ku buryo uwo muntu twebwe aho tugeza twamufashije ivyo dushoboye. Abo bantu barafise ukuntu baca bakorana n'abo dufitanye amapartenariat bajeje ivyo vy'ubutungane kugira ngo bace babandanya bamufasha. Uretse n'ivyo natwe turashaka muri Chama Africa kwenstoramo gushiramo ico gisata gishobora kubafasha. Ni ukuvuga kugira ngo uwo mugwayi ashobore kwitura abari muri na Chama Africa nyene bashobora kubimufasha bitarinze kumutwara uburyo bwinshi. Yego Jean Bosco ndafise ikibazo. Mbe iyo kenshi umuntu yakora amabi afatiye ku gitsina, novuga ko muri ico gihe hari umuntu aba yakorewe ayo mabi, ugasanga ubwize ngo umufashe, ugasanga nawe uri kurakurikiranwa n'uyo munyekibi yamukoreye ayo mabi afatiye ku gitsina. Mbega nizihe ngaruka kenshi muhora mugira igihe muba muri ko murafasha abo bantu bakorewe amabi afatiye ku gitsina? Ngerageje ahubwo kumwunganira biranagushobora gushika ugasanga wa muntu yakorewe ayo mabi aranatinye kuguhishuka ko yakorewe mu nzira yo kugukingira nawe, avuga ati reka ntavyo woshobora, ati uwo muntu ahubwo yo nabimenya yuko ufise icyo uri kuramfasha ahubwo nawe wobizira. Rero ivyo novuga yuko mu bikorwa tumaze gukora ico gisata kiramaze hafi imyaka 2 irenga gatonyi, ntiturahura n'ingorane nizo. Bishoboka ngira kuba biva kuri abo bantu dusanzwe twitaho, n'abantu ahanini bava mu mihingo ya kure, bava mu bitaro byo mu ntara bakabarungika i Bujumbura. Abantu aho nikora usanga ata muntu ari hafi yabo ngaho. Gushika muri kano kanya ico dukunze guhura nk'intambamyi niziva kuri abo bantu nyene, ugasanga ntiyuguruye,
ntashatse kuco no kwita gukorabora neza kugira ushobore kumufasha kuko murumva twebwe turakompanya tukorienta umuntu tugafasha mu bikorwa bitandukanye tubufasha nsanura mutima uwo muntu abakeneye kugira ashobore kuyugurura kugira hazogera hashobora gutava mu bitaro yakize yangwara nkuko tuba tuvyifuza ariko yashoboye no kuba umuntu muzima yakize ibikomere bitandukanye mugabo sinovuga yuko tumaze guhura n'ingorane nk'izo mugo numva mu gikorwa nk'iki murazi nkuko mubibajije ibintu nk'ivyo birashobora gushika mugabo ntibishobora kuduca intege kuko turazi uruhara dufise kugira dufashe abo bakenyezi dufashe nabo bagabo bashikiwe nayo mabi kuko tuzi yuko ari kimwe mu bintu byonona ubuzima bw'umuntu ugasanga n'urugo rwose rurasambutse rero mu gihe akaryo kose kabonetse ko gukora ico gikorwa turagikora tutitayeho ku ngaruka mbi zishobora gushika kuko mu bikorwa vya misi yose umuntu ariko arakora igikorwa ciza turabizi yuko ashobora kugirirwa nabi ariko ivyo ntibishobora kuduca umutima canke kuduhagarika ego murashobora kutubwira muri Ashama Africa muri no misi navuga nti 16 y'ibikorwa hariho amashirahamwe menshi cyane ubu uye yose yahagurutse ariko arakora avuga turiko turakora ibi wavuze ko muri no misi 16 muri ko muzokorera mu bitaro bitatu biri mu province 3 byo bari byo byonyene mbega muzokora ico gikorwa muri mwenyene canke muziba mwifadikanije n'ayandi mashirahamwe akorera muri uwo muce wo kugwanya amabi akorerwa abigeme n'abakenyezi Ego muri no misi 16 dufite ibikorwa byinshi turiko turakora niki gikorwa turiko turakora kuno munsi ni kimwe mu bijanye n'ivyo bikorwa bitandukanye byo kumenyekanisha byo kubivuga abantu bamenye ko bihari bamenye yuko ivyo turiko turavuga mbega n'ubwoko bwahebwa abafatiye ku gitsina mbega dufasha gute no kuvuga kumenyekanisha ivyo bintu bakamenya kino gihe turimwo bakamenya ko ari ibintu bihari mu gihugu cacu kandi umwe wese akumva ko afise uruhara kugira ngo ashobore kugwanya ayo mafi rero turabikora nkuko tuko turabikora kuri no televiziyo kuri no mbonesha kure ku maradiyo biciye mu majourno murumva turabikora ivyo byose rero no mu bitaro tutibagiye babandi dusanzwe twitaho babandi dusanzwe twitwararika nabo nyene dusanzwe tubikora nabonye dusanzwe tubikora mu bitaro kuri turi kumwe na bantu dusanzwe dufasha twitaho rero ivyo nitwe bishobora twenyene mwavuze yuko hoba hari abandi tuba dukorana yego cyane barahari turafise badushigikira mu bikorwa bitandukanye kuko kuva ngaha tukaja mu zindi ntara kuja kwigisha birasaba ubuhinga birasaba uburyo butandukanye eka nabo bantu tuba tugiye kuraba turafite agakemanyi tugenda tubashiriye k'ibintu bitandukanye bakenera kugira basubire kumva ko bakunzwe bitaweho basubire kumva ko bafite agateka mu bantu ivyo rero tubikorana UNFPA nishira muri dufata mu mugongo kandi badushikira muri ivyo bitandukanye murumva ko n'ivyo bitaro tuba tuko turakorana buya nawe nyene bacitse aba partenaire bacu ko tuba duko turakorana igikorwa kimwe turafise amashirahamwe atandukanye dukorana nka Sakode nka Kazoza n'amashirahamwe akorera cyane mu bintu bijanye no gufasha abakenyezi n'andi mashirahamwe atandukanye atuba hafi mu vy'ubuhinga mu vy'uburyo bakatuba hafi muri ivyo bikorwa bitandukanye nkaho tuzoja muri izo ntara eka no muri Prince Regent ku munsi wa gatandatu turafise igikorwa tuzohakorera mu bijanye n'ino minsi nyene murumva yuko tugumizako kandi ntibagiye yuko kugwanya amabi afatiye ku gitsina si no minsi 16 gusa kuko turakunze kubona muri no minsi nkuko mwabivuze amashirahamwe menshi ahaguruka nayo atarazwi ko kuri bino bikorwa ukamenga nakaryo kabonetse bakaca bambara imipira ya orange urumva orange no Burundi urabona ni imipira no muri no minsi abantu benshi usanga bambaye hama ya minsi 16 heze ukamenga ya mabi afatiye ku gitsina turayahejeje biraheze ahubwo bibuke yuko n'imisi 365 ikurikira ayo mabi afatiwe ku gitsina tubandanya tuyagwanya mu kibana aho tubaye n'ahandi rero kugira ngo dushobore kurangiza kino kiganiro cyacu no munsi reka rero nshobore kubaza akajambo kanyuma abatumire banje mfise hano na cyane cyane ko turi muri ya Miss 16 y'ibikorwa bashobore kutubwira mbega nakahe kajambo mushobora gushikiriza abariko baradukurikirana cyane cyane ko kino kiganiro kiraba imico yose yabari abana ugwaruka navuga nti abajeje intwaro abavyeyi bose bariko baradukurikirana mbega nakahe kajambo ushobora kubabwira mu bijanye n'ino minsi 16 y'ibikorwa
ico novuga jewe nuko amabi afatiye ku gitsina ico nobabwira nuko birahari birabaho kandi ntibiteye isoni kubivuga kugira ngo ababikoze ayo mabi bashoboye guhanwa. Numva arico kintu numva no shikiriza. Twese turakwiye guhaguruka, twese turakwiye kumva yuko bitwerekeye, twese turakwiye kumva ko dukwiriye gufasha abana bacu, ababanyi bacu, abo dukoresha mu mazu. Umuntu wese abaye novuga victime y'ayo mabi akwiye kumva yuko akeneye gufashwa kugira ngo ubuzima bubandanye neza. Ego Jean Bosco, turangiza mbega ho kugwiki kugira ngo mu myaka iza tuzoshobore kuba mu gihugu cy'u Burundi kitagiramwo amabi akorerwa bigeme n'abakenyezi? Igikwiye gukorwa ntangurira kuri iki turiko turakora uno munsi, turakwiye kubivuga abantu bakabimenya, bakamenya yuko ayo mabi ahari, hama umwe wese akumva yuko afise uruhara rudasanzwe mu kurwanya ayo mabi. Ni ukuvuga uyakora nahagarike, ubonye uwayakoze namushengeze, umupolisi afise urubanza narukurikirane neza areke kurya igiturire. Ni ukuvuga umucamanza afise urubanza nawe naruce neza, hama uwo yakoze ayo mabi ahanwe, kuko ayo mabi ntashobora guhagarara mu gihe n'abariko bayakora babandanya bidegemvya badahanwa. Bakwiye guhanwa. Ni ukuvuga umukenyezi akwiye guhabwa ijambo, hama umukenyezi akumva yuko nawe nyene ashoboye, abakenyezi bakaja hamwe bagafatana mu nda, hama natwe abashinga ntaye tudasigaye inyuma, abagabo tukabashigikira tukabafata mu nda. Hama ntibagiye yuko hari ico nari navuze nshaka gusubira gushimangira ko sino misi 16 gusa yo kugwanya no mabi. Aha ndabwira cyane cyane abantu bari mu mashirahamwe atandukanye, kuko mu gihe nk'iki barakwiragira igihugu cose ku mateleviziyo bagategura ibiteramo, hama ino misi 16 heze ukamenga biherenga, ahubwo no guhoza ko tubandanye kandi n'urugamba twese duhamagarirwamo kugira ico duterere, kandi twese dushize hamwe mu myaka iri imbere birashoboka yuko Uburundi dushobora kugeraho aya mabi afatiye ku gitsina yoba ari inkuru ya kera twibagiwe. Birashoboka, byose birashoboka cyane gose. Ego, aha rero akabana avuga nti ariho turangije iganiro cyacu, ariko imbere yuko turangiza nashaka Jean Bosco, hariho abantu benshi bakora dukurikirana kumbure nabo nyene bamaze guhura nayo mabi afatiye ku gitsina ariko badashikaho novuga nti bataronko babibwira. Mbega mu gihe hoba hakeneye umuntu abitura yo basangahe? Mbega murakoresha imbuga ngurukana bumenyi, ni gute yoshobora kubaronka vyoroshe? Ego, nashaka nsubire ngaruke aho dukorera, kuko aho dukorera haca hadetermine ico novuga abo dusanzwe dufasha. Twe dukorera mu bitaro vya leta, hama twitaho bantaho nikora muri abo harimwe abakorera ayo mabi. Ni ukuvuga twebwe umuntu azoba ari mu bitaro Prince Regent na clinique ko navuze ko ariho dukorera cyane cyane, azodutora turafise y'ibiro, hama abo bandi bariko baratwumva bidataye yuko bagwaye canke bari mu bitaro, hariho amashirahamwe menshi atandukanye, hariho amasantre za Seruka n'urengaho n'ayandi masantre atandukanye asanzwe yaragize urugamba kurwanya no mabi ugwabo, barashobora kubitura. Ni henshi cyane. Rero imbuga ngurukana bumenyi turazikoresha kuri WhatsApp, kuri Facebook, turafise website, turiko kuri Twitter, ni na Shama Africa. Murakoze cyane, nkaba ndabashimiye Jean Bosco kuba mwashoboye kwitaba buno butumire kugira ngo mushobore kuza kubwira abene gihugu ko burya umuntu wese afise uruhara mu gukinga ayo mabi akorerwa bigeme n'abakenyezi. Turabashimiye namwe kuba mwadutumiye kugira ngo dusangire kino kiganiro, hama natwe duterera umuganda mu kugwanya no mabi biciye muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Turabashimiye Christelle namwe bwo kuba mwashoboye gufata uwo mwanya mugati ibikorwa mwariko murakora kugira ngo mushobore gusangiza n'abandi mubabwira ibyo na Shama Africa iriko irakora. Navuga nti ku murindi ukomeye cyane kugira ngo ushobore gufasha kugira ngo mu myaka iza tuzoshobore kuba muri kino gihugu kitagiramwo amabi akorerwa bigeme n'abakenyezi. Natwe turabashimiye cyane. Nkabashimiye namwe bwe mwese rero mwashoboye kudukurikirana, kandi nizera ko bivanye n'ikino kiganiro cy'uno munsi ko hagiye novuga ni kuba impinduka ikomeye cyane mu vyiyumviro mu vyiyumviro kugira ngo twese hamwe tuje hamwe tugwanye ayo mabi akorerwa abigeme n'abakenyezi. Mugire umunsi wa kabiri mwiza mwese.